Ibivyiyumviro bitanu vya mbere umuntu ashonje abana navyo. Gira amatsiko yo kumenya no kumva nimba koko harimwo iciyumviro na kimwe co kubaka abantu n'igihugu. Kwirengagiza kumviriza Isangemwo naco ni kimwe mu bimenyetso vy'ubwenge buke no kutizera ko inkuru n'amakuru meza bishikana ku gukora neza kandi cane. Amakuru meza n'inkuru nziza bibamwo gufungura neza, bibamwo n'iterambere rirama. Uja gukira ubukene amenya inkuru n'amakuru meza mukiza, arumva kandi arumviriza. Hagati aho making sure ko wakoze subscribe kuri YouTube channel ya Isangemwo Nawe, urebe neza nimba warakoze suivre canke s'abone kuri Facebook ya Isangemwo Nawe, unarabe neza ko wakoze ku kamenyetso ko guteranya kuri TikTok ya Isangemwo Nawe nyene. Hama ibindi bindekere twisange muri ibivyiyumviro bitanu vy'umushonji. Isangemwo. Iciyumviro ca mbere c'umushonji ni ese ndagiki. Iki nico ciyumviro ca mbere umuntu agira iyo afashwe n'inzara. Ubwa mbere umuntu afashwe n'inzara aba yiyumvira ubwoko bw'imfungurwa yobona ako kanya nyene kugira ngo afungure, ariko kandi aho biba bicoroshe. Isangemwo. Kabiri, uw'inzara aba yiyumvira ati ese ndakura ivyo kurya hehe. Aho inzara atangira kwibaza aho akura ivyo kurya, aba yiyumvira ko bw'ubushobozi afise aho akura ivyo kurya, nimba bikura kw'isoko, nimba bikura kwa mugenzi we, mu rugo canke n'ahandi hantu hose abona bishoboka. Aba bitekereza uko kugira ngo afungure. Isangemwo. Gatatu, iciyumviro ca gatatu w'inzara agira ni ndakura amafaranga hehe yo kugura ivyo kurya. Aho w'inzara atangura kwiyumvira ukuntu yobona amafaranga yo kugura ivyo kurya, ariyumvira gukora akazi uko koba kari kose, ari gato ari kanini uko koba kari kose. Aha ariyumvira no gusega canke guca mu zindi nzira zose zishoboka, inzira zose zoroshe zo gusaba ubufasha akazicamwo kugira ngo ashobore kuronka utwo yofungura. Isangemwo. Iciyumviro ca kane w'inzara agira niki inzara irankomereye biranse cane. Ivyo vyose vya mbere amaze kubicamwo akabona ntibishobotse ko afungura, aha n'igihe inzara itangiye gutema amara, aho inzara ibitangiye gutera ingaruka ku mubiri w'umushonji. Uwushonje aba atanguye kugira intege nke, kubabara mu nda no kutamera neza. Aha rero umutwe uba washushe. Aho uwushonje aba ageze mu rwego rw'uko aho yobona ikintu cose yokirya agisavye canke acivye. Isangemwo. Iciyumviro ca gatanu umuntu w'inzara agira niki ninde yomfasha abasha. Ese uwomfasha ubufasha bwonshikira ryari nkiriho. Iki nico ciyumviro ca nyuma umushonji agira. Iki nigihe atangura kwiyumvira ko umuntu yomufasha, akamufasha ataruka amukoreye. Ibaze ko biba biruka akaniyumvira n'igihe ubufasha buza kumushikirira, akibaza nimba buza kumushikira kiriho canke yapfuye. Isangemwo nawe. Isangemwo nawe rero. Ntumbaze ngo umuntu akena gute, ngo umuntu abura ubufasha gute, ngo abura ivyo kurya gute. Byose bitangurira ku ntambuko ya mbere gushika kuri iyo ntambuko ya gatanu ndakubwiye y'ivyiyumviro vy'umushonji. Ese muri ivyo vyiyumviro vy'umushonji ndakugejeje ko biri mu busumbasumbane bwavyo. Hari iciyumviro c'iterambere wumvisemwo wewe, none nawe uriko uradufasha iki mu nzira y'iterambere? Turi mu nzira y'umugambi w'Uburundi bwifashe n'Uburundi buteye imbere. Barundi kazi, nitutashobora gutsinda inzara, ibi bintu ndabona bikitugoye kabisa. Dutsinda inzara, dutsimbataza ibitekerezo vy'iterambere. Ongera ko ngo dutsinda inzigo. Abarundi benshi bugarijwe n'ubukene bw'inzigo, hakiyongera ko ubukene bwo kubura ibyo bafungura n'ibyo batunga. Abikiruko biracagoranye, biruka ariko ari nako kandi ndakwibutsa ko nushaka kugera kure uzujane n'abandi, ariko niwashaka kunyaruka uzugende wenyene. Dufatanye urugendo tugere kure hashoboka, twoye kwijana kuko inzira y'umwe ntishika.